Sindavuga reka ntangure rero kuri iryo nyene. Hip hop is my style. Après yijya nakora amakolabo amwe mu 2014 ibintu bice birahagarara bacazamo manifestation. Abajournaliste bamwe ndabarondera nkababura. Numvirije flow z'abanyarwanda nizi wanje. Cyo numvizi wanje nyene ataco zibaye. Kandi umengo zimwe yiwanjira zirusha. Mubona ababosi benshi barafise amahera ariko makonta ataca ariko arakora. Ariko aravuga ati Jenny na investisa muri no muririmbyi. Nabona ko umuntu ndayataye. Ntabwo ari so wawe azoza ku investisa 10 million canke 20 million. Ataza kuyatora no munsi. Rero ngaho nkabona umukobwa ntari intéressé cyane ntari courageuse nka je nkuko nyene nanje nkuko nabishaka. Je nivira kwishura na uniforme no mu biganiro muri Asiatique Culture heho RTNB nderagakura. Ariko wewe bazumva ngo je sinja mu kiganiro kuzuba. Nikasema nasanganije ndiko ndasigura ibintu. Ubundi mugenza ibintu ja ku radio uri kuravuga umugenza wawe bariko barakubaza yari ugashuba oblige kubesha. Kandi uzi byamusibije yabiretse kubera izuba. Umva cyane navyo nova mu nikamu atukwimba mwenyewe. Kandi yarazi kuririmba cyane yaragira rap akongera akaririmba. Sindavuga reka ntangure rero kuri iryo nyene. Hip hop is my style. Après yijya ndakora amakolabo amwe ndakora na Shani Queen. Indirimbo yitwa ivyo wigira nibiki. Ndakora indirimbo n'indimu bari hit cyane. Ndakora indirimbo na Black G. Ndakora indirimbo na Mukombozi. Abo bose ari epoque yabo kabisa nyene urumva ibihe byabo. Ndarimbana na Matabaro agitwara Primusic. Ndarimbana kandi na Araflow. Izo zose ni collabo zaje nyene gushika mu 2014 ibintu bice birahagarara. Sabihagaze urumva nabasuye kuzarashira umuziki imbere. Ibiduhanze ntivyari ivyo. Umusanga ari mu bibazo by'igihugu. After rero ya 2015 narakutiye mu Rwanda. Ndagenda ndagira media tour y'uturimbo tumwe maze gukora. Ndakora indirimbo n'umuntu bita Micho the Best. Micho the Best indirimbo twayikoze mu ntango za 2016. Urumva ko manifestation yari kwirahera. Indirimbo nyine ndagira media tour yayo ama television mu Rwanda, ama radio mu Rwanda ko ntiyari ifise video. Bamwe baranyakira abandi bakangara ko kubera ko urumva nyene ntibamenyereye. Nikasikia kweli watu mbona ni kuri showbiz. Mu nyuma nje ndakora indirimbo nayo yitwa Stress. Après iyo darabatije kwera iminsi maze mu Rwanda hafi umwaka uburango amezi make. Abajournaliste bamwe ndabarondera nkababura. Kandi mu byanzanye ndumva neza ko nshaka ko umuziki wanje bawumva hano. Bumve flow zanje. Ariko nkumva umaye gahunda arankwevye. Nkumva hariya telefone bazimiye. Kandi ari we yambwiye ngo ngende agaca azimya ari hondi. Cyo nikasema ibintu vraiment nta kundi nyene urumva ni ntambamye ubu n'ubuzima tu ku bantu ari bo bose. Mu nyuma ndavuga ati cyo vraiment numvirije flow z'abanyarwanda nizi wanje. Cyo numvizi wanje nyene ataco zibaye. Kandi umengo zimwe yiwanjira zirusha. Nikajisikia tu ni wachane bana. Chinhora micro kweli ndandika nyene indirimbo yitwa La Difference. Ni after yizo zindi zose iyo naririmbye na Micho, njye naririmbye na Yoya. Ndazora zizi. Hama cindaza ariko sinayisohoye ari yondi. Ngezi ino rero indirimbo yanje na Yoya. Yakorewe hariya. Yego. Niyo urumva zose zakorewe mu Rwanda. Muri indirimbo yanje nayo yakorewe muri Future Record. N'indirimbo yanje na Micho yakorewe muri Future Record. Ariko La Difference yakorewe muri Super Level. Sanda vuga indirimbo ntanzo andi mu Rwanda isora n'ashiki kubera iki? Kubera numva nta mwanya na program yayo yari bwaboneke kuko numva n'izindi sindazitanga. Ari hamaze gusohoka imwe yonyene ndi kumwe na Micho the Best. Hama rero ndasohora yindi ngezino. Kiba indirimbo y'ukwezi kuri Buja FM.
Yana barayikunda cyane abarundi bivanye na message irimo bivanye na production bivanye na melody ziri emotionnel za yoya barayikunda cyane gose niho abantu batangiye gukundira rap y'ikirundi gose barumva nyene ko boyikunda kubera ko abaraperi benshi ba hano baririmba mu Giswahili baririmba mu Giswahili kuva kera cyaba cyumva rero rap yo mu Kirundi ni kuvuga kawaida rap ni lyrics barayikunda après iyo rero nsensora rero la différence bari rihari la différence wese bari byari muri 2017 kwa kangahe Mengo ni mu kwezi kwa kabiri ihenze yego mengo ni mu kwezi kwa kabiri ni mu kwezi kwa kabiri niho yasohotse rero yasohotse namaze no kuja muri management ya Troybeck tugiye Dar es Salaam hose rero namva amapiri y'abanyarwanda hehe na hehe abajournaliste bose bakurondera bandondera kugira ngo bambwire bambaze ama news n'icyatumye ndirimbo ebana ndabasigurira nyene fresh ndababwira yuko jewe target yanje ari yo guteza imbere rap kandi byari byo n'ubu niko bimeze kubera ko rap je vraiment ndumuraperi no mu mutima wanjye ubonye mpinduye tuyi bari kwerekana ko ntaririmba style imwe gusa n'ibindi bishoboye ndabibasigurira byose ariko nikasikia tu babahaye umurongo baje poli bahaye umurongo bandi bose bakidoga bavuga ngo aka gahungu gashaka kutudugira nanje nkababwira ati je uko bigenda kose nta numwe ari hit mu Burundi muri abo baraperi bose kandi nta n'umurundi numwe ari hit mu Rwanda mu baraperi twama twumva The Ben na Meddy abona ba R&Bist twama twumva Fizo na Kidumu abona ba R&Bist sasa rero weka tamuraperi ahari target yanje niyo kugira rap yumvikana hama ikindi naco to making ibicano ni business umuziki wacu urumva ntuze kuba ari kwiryohera wumve ngo ngaho uratesheje Remera Kicukiro wumve neza ngo urarenze ngo urumva ngo urakaze ukaze gute umuririmbyi nagira limite ahubwo akwiye kuba kwagura imipaka be international urumva ariko ukikora muri super level wabona producer yakira gute nta kintu yakubwiye vuga ati indirimbo wa musore we n'ubu ntibikozeko nubwo na irishe yarumvise ko ari ikintu kiri big gishobora guteza imbere rap yo mu Rwanda n'iyo mu Burundi kandi nivyo kubera ko je nkibadisinga urumva target nari mfise yo guteza imbere rap yo mu Burundi niyo mu Rwanda ivugwe yes je nkiririmba abantu bose bankurikirana b'abarundi baragiye kurondera amateka y'abajya baraperi navuze kandi hariho abantu benshi bajya baraperi bababereye bashasha mu mitwe yabo muga kwenda ndayivuze acaja kuri konte yiwe akunze ibikorwa byiwe acagira subscribe agenda gize like bisigura yuko iyo ni promo yaguza nakoze urumva none wumva ari ndere gushimira ubundi entre yanje n'abajya baraperi rero baci barantinya iyo bari gutahurira ko ari business nabo bari kwinjira muri studio bakikura kagaye bakavuga de mini rapper zaidi ya yule jamaa babarundira bari down ntangora kujya nabivuze kandi je sinigeze ni compara nabo navuze rap y'u Burundi en general navuze ati rap mu Burundi irakomeye kurusha abanyarwanda sinigeze mvuga ngo je ngo ndakaze kubarusha navuze rap mu Burundi yuko ikomeye kurusha abanyarwanda ariko ko twumva kibazo navuga ko cahereye ku ba presenters ataguhaye umwanya n'abari bawuguhaye ariko si bantu ngo nayiririmba nanje niko ndibaza igituma utiyumvire ati reka je wasincishe message yanje kuri bo wapi sinigeze umujournaliste kukugara ko kutaboneka nibisanzwe byama byabaye none ngaha ni babikora abaririmbyi bagitangura barababura cyane gose ubu nkaho nyine ugasanga wowe umunyagihugu umuririmbyi agitangura arakurondeye wumva wowe ko bwawe yuko atacaza kukumarira ubanza ukoresha naka ukabanza ukamukwepa nta mutima mubi ubishizemo mu kumukwepa ahubwo washatse ubanza ukure mu nzira biriya vya mbere rero je ku bwanje sivyo byabitumye ariko numva neza na neza ko challenge numva no yihera mu Rwanda je sinabwigire nkora this nayitanguriye mu Rwanda hama après yahajya warabonye nakoze izo biti biri ku mutima bitanu ndakora passport ndakora hitamwo kumwiga ipara canke gusuka abaraperi muri gospel na best rapper in Kenya ni nyinshi cyane urumva ivyo ni ibintu bisanzwe je nta limite mfise neje na bisinga abantu bo muri South canke
cyangwa nka disinga abantu bo muri Somalia ntimuzombleme ndabifitiye irusha rap imeze kujya ku isi kandi abajournaliste bo mu Rwanda cyanyoheye bose barabitahura bose barabitahura baririmbye gusa nibo batabitahuye kubera ko peut-être ari bafite ubwoba bwinshi kandi nzobongera ngiye kubaza rero ngene wamenyanye na Tribeca ngene winjiye muri Tribeca uduha urugendo wagiriye ingene namenyanye na Tribeca nagiye muri concert mu Kinama kandi bwari bubaye bwa mbere ngiyeyo akara kabari kitso Tribeca hama abona show kabisa nyene urumva harabaye alerte ni naho harimo na image za la différence hajya so kuri stage muri Tribeca kuri musée sasa rero umuntu uzi waho Pasi manager waho arabibona aravuga public umutipe ko arenze none ko ntari bwamumenye none yari ati ubwo jewe nabahe ntari ndamuzi kumbe muri we rero bari bafise projet yo kugurura label kugira ngo batanguze nyene ibintu byo gusupporting umuziki ngaha niko kumumagara na Rarijo urumva bari baramaze kwivugana akaniweka bambwira ati vraiment ni witegure uzozi tuvugane tukorane biki nibiki nami nikasikia fresh sana imbere yaho hariho label yo muri e-community service bari bandonde yari ku contrat yabo ndabona yuko tudahuje nikawicinda yihoza après iyo rero niho twabonana n'ubu acarambwira ati ifoko dukorana ndumva nyene ivyumviro byabo kabisa nyene birashe twavuganye ku munsi wa gatatu marahite na samedi twaciye tugenda muri Tanzania turakora n'indirimbo muri Wasafi bavuganye mere credit nukuri nta misi byatwaye igihe gito cyane kugira ngo tuvugane bari seriye gose ariko nyene urabizi ko bo ntihabura ibintu bitagenda ntihabura nyene ibintu bigorana muri relation kanaka hama turagenda niho umunsi nyene utuji Dar es Salaam niho nasohoye iyo ndirimbo kibarerte mu Rwanda no ngaha warabibonye antuka n'ubu hari abakiyi kugura gushikiza isa ko yari flow ipanze fresh beat kari amajambo nyene afise rhymes ziryoshe hama after ngaho rero turagenda turakora kwa Titaje turakora kwa Liza muri Wasafi après ngaho turagaruka turabandanya ariko mu nyuma rebo ntiyashoboye kubandanya tabandanije turabihagarika mwese abandanya ku giti ciwe ubuzima bwiwe yego gushika no munsi rero ndi ngaha nkajeyo nta management n'inyuma garariye ndije kuja muri lebo vyasa nako bibahinduriye ubuzima ko byaraboneka CBFS wari gupfa kubona uko bisanzwe CBFS yaraki ukuvyiyumviriye ari kubikora wari ufise umurongo ugenderako ndetse n'isura yawe inagurishwa muri rusange hariya rero atubwira nka buriya buzima buba busiguye iki ku muririmbyi kuva uko yahora yigenga no kuja muri lebo yagakwiye kwitwara gute rero management irafise ivyishoboye irafise ivyikora ku mu artiste hari ivyo umu artiste akenera management kabimufasha ari wenyine adashaka kuronka urumva management hari nko gusutena umu artiste rero hariho kandi n'ivyo ukenera nibinaboneka bivanye n'ingene management nayo ifise amakondition yayo urumva n'ubundi ni partnership hari n'ivyo ushobora kugira wewe ugasanga nta liberty office biranashoboka ugasanga iki washaka kugikora nyine uri alaise mugabo akabikubuza kavuga ati nkore iki ukumva wapi ntaragera ibinini ugasanga nyene ntibiguhaye amahoro mu gihe wowe wari ngaho nyene kugira ngo ico kintu gikore kavuga ati no musi numva nosohoka bakakubwira no ntibikubunda ico gihe rero usanga nyene bitakoroheye usanga umengo ariko aragufata nabi epoka bariko barakugirira neza kubera ko isura yawe no kuyibika nyene igume ikenewe apana kuboneka aho bidakenewe nico management ishobora kwigisha umu artist kubera ko umuririmbyi yigengaje yashaka aho telefone agace gindi ariko uzi ko waciye muri management rafisi ivyo higira byinshi ego kuwa gatatu rasinye contrat kuwa gatandatu uri indege
bari très sérieux kabisa nibaza yuko ntivyari n'ibintu wiyumvira muri iyo minsi yavuga ko sinabona yego ntivyari vyihuta wavyakiriye gute bwa mbere Bface kumva ko samedi nzunzurira imbere bo je navyakiriye fresh kubera nari ndabikeneye kuko mu byo nari nifuza soutien mu muziki wanje nari nagwanye kuva muri 2010 gushika muri 2017 nkora indirimbo amakolabo ibiki n'ibiki rero rwose abantu bashaka gusapotinga kandi bafise budget urumva vyari ibintu biryoshe yego kandi ndabashimira kuri ntuze yose bakoze aho bagejeje n'abatanguriye n'abo bagejeje none bahezagiriye Bface uno munsi umuntu yifuza gushira amafaranga mu muririmbyi uwo mugarantisa ko uyamushizemo yogaruka biravana n'umuririmbyi kubera hari abaririmbyi benshi b'abayenseri ushobora no kumwizera akanakononera na kontra akayicamwa bien à l'aise ni benshi tuzi rero nico gituma mu Burundi abantu bakuze abantu b'ama companies kenshi ntibatwizera kubera ko bavuga ngo hariho ama image amwe tuzira yabadukurira ugasanga babonye nakameze uku naje nkacinda bizira babonye nakameze uku nanje nkacinda bizira sasa rero muri ico gihe ari abaririmbyi muri bo baririmba nyene kuri bavuga je ndirimba kugira niryohe ana targeting indini ariko ku muririmbyi yumva targeting avuga ko umuziki wiwe ari business biroroshe gukorana ubwo investishijemo amahera aragaruka mugabo niba mwinvestisa muzi neza ko aririmba avuga ngo je ngo Jesse nacho bintwaye na diffraisha tu bitayishira tu mu kudifraisha ariko umuririmbyi nyene afise target avuga ati jewe umuziki wanje ntegerezwa kuwukora ufise icyo unyinjiriza na famille yanje ishikigwe aho oyi murashobora gushika ku kintu muraciye tumubona ababosi benshi barafise amahera ariko makonti ataca ariko arakora ariko aravuga ati Jenny na investisa muri no muririmbyi ndabona ko mubona ndayataye ntabwo ari so wawe azoza ku investisa 10 million canke 20 million atazakwatora no munsi ndagusavye rero usozere kuri la différence uraraba igitero cyacu cyose ushaka dushiremo imirongo babone ko ari nyine yo kabisa turi kumwe umurapu wo murunda hari umubwirwa na Vena kuri flow z'ibisazi turavuna ntidufyina ubutuzanira ubuvenge n'ibijigo turamena mu Giswahili cyiza bavuga kucana abaraperi b'Ikigali nimba munyumva muhunge kuri micro nahashitse nituvana tutabanana kama kawa ntawacana tena mapema sana uyu munsi kuri stage ni jewe nungushaka rudaciye abagabo ruza guca imana kuko ngo warufise ndi no munsi rakoroka kuko kumizuka mfise ushobora no guhabuka kuri battle rap wamfashe sindamureka kiretse agize imana onigahaguruka niho numva ikigongo nkavuga ntivahawiruka nimba ubishaka uzobaze General Fizo nidukangwa n'ibiguruka nubwo kandi tunakangwa n'amahenehene impene zigituruka ku murapu wo Murundi hip hop narinda kwiga ahubwo arayanka kivuka arinza man Face wagwa kiri kintu bwira abafana bawe ku ndirimbo shasha waheruka kurekura abafana banje ndatuye indirimbo yitwa Agura umuzingi munini Agura bwira mugenza we tujya ibintu birakomeye nimba icaye mubwira haguruke tukanyukure n'aba DJ batandukanye bose bahashitse ndabona n'abajama banje kaguru babanitse umuzingi munini Agura man rero iyi ni indirimbo shasha ifite amasanamu ya bien irimo abadanseri bakaze nka Dream Team harimo abadanseri bitwa Kayanza Kid abana bo mwibarabara batamba neza sana baruzi yuko bamaze kuba postinga muri Nigeria puisque barabapostinze ariko batanga indirimbo yabo biraza ko nivyo nibituma n'igihugu cacu kimenya sasa rero bagende kuri konti yanje yitwa official Bface kuri YouTube bagire subscribe hama utarayibona nyene agire na commentaire agire ico amanuye nimba ari ico no narakosheje nimba ari ico no kongeramo kugira ngo izokurikira sinzo nihende sharing no ku bagenzi biwe kuri Instagram nkoresha official Bface ko nyene Twitter nuko nyene ihinduka kuri
page gusa ya Facebook Bface on the flow yeah man. Kabazo ka nyuma rero ndanakure kuje mu bindi nta kibazo ni kuri ku ndirimbo nise hindukira iriya ndirimbo impact yazanye nayo mwari mwiteze oya Chen batubwiye ngo ndirimbo ngo zibisutu uko just naririmbye Jenzi ko ari bisutu rero twikinira umupira n'umukunzi wanje Natasha la boss la kandi mu kibuga nkuko amasana yerekana yego twari no mu kibuga muri stade hari Prince Louis Gasore ubu bahise intwari intwari sasa bice birahinduka muri sense barayugara bavuga ngo ndirimbo ngo wa bivanye n'ibiki nikasema ntakunda ariko nyine abantu bumva different twe twiririmbira football nabo bakumva ibindi tukakawushia ariko abanyagihugu barayikunda cyane ni indirimbo iryoshe yego nta kimwe vraiment nta kindi gisumbico kirenze kuri ico Bface on the flow tugushimire cyane nanjye ndabashimiye sana mwakoze kandi asante kinwe tuguma tubakira mwakoze cyane right bless kandi wagize na subscribe kuri Pokemon ni bon Pirates bisa neza yego uronka ama notification y'aba journaliste abaririmbyi abakomedian ibikoko byose uvuga amakuru y'ibikoko ari kiganiro kindi cyitwa waruzi ibyo byose urumva ugize gutyo we kagusanga muri telefone mutira home muhira wipoje tagiye kukashora ati Bface on the flow kumbe yavuze ari on air let's follow brother ukamudana ushatse ugabanije nawe ugabanije warubanye nawe go myaka indwi rero ndabumaranye igihe kinini ariko nari maze inshuro nyinshi mugasi nigeze mbaho nta office kubera iki bahisemo kuwukura ko ku rugero nk'uko tubona umuntu oya si mwinshi cyane nakuyeko ni bon ariko no kubagarira nyine ubwa rero bavuga ngo imbura y'amaboko ngibagara umushaka kandi imbura y'amaboko kwe je ndasaba abagore n'amaguru reka tumushimire Bface on the flow yakoze cyane ku kanya duhaye ari nako nanje ndabashimira cyane ko namwahisemo twebwe iyi ni Pokemon TV twabwiye yuko biganiro vyiza biri wacu gumana natwe maze byiza bize biragusanga muhira aho wijyamiye ngo mu gatelefone kawe bacari biri hari inyuma ya Cedric mane bandanye kuba zigamwa bye bye. Mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Pokemon TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Pokemon TV.